yacu twishimira ikwiriye amashimwe. Reka tugihagaze dusome mwugurure ku rupapuro 1017. Bafise Bibiliya z'ikirundi urupapuro 1017, gitabo ca Zekariya. Zekariya igice ca 4 turasoma umurongo wa 6. Havuga ngo aranyishura ati ngira ijambo Uhoraho atumye kuri Zerubabeli ati si kubw'inkomezi si kubw'ubushobozi ariko ni kubw'amwemu wanje niko Uhoraho nyen'ingabo agize. Munkundire dusubiremwo. Aranyishura ati ngira ijambo Uhoraho atumye kuri Zerubabeli ati si kubw'inkomezi si kubw'ubushobozi ariko ni kubw'amwemu wanje niko Uhoraho nyen'ingabo agize. Amen. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndabifurije umunsi mukuru mwiza wa Pentecote. Ndagomba tuganire ku ijambo rivuga ngo ndabahimirize nanje nihimiriza twifuze amavuta ya mpwemu yera. Twifuze amavuta ya mpwemu yera atari uyu munsi gusa ariko imisi yose yo kubaho kwacu, imisi yose turi mu gikorwa c'Imana twifuze amavuta ya mpwemu yera. Yesu akoranye n'abigishwa biwe, dusomye hariya mu byakozwe n'umwe igice ca mbere ku murongo wa 4, akoranye n'abigishwa biwe arabihanikiriza ngo bagume i Yerusalemu gushika baronse isezerano. Arabihanikiriza kugira bagume aho Imana yari yarasezeranye. Umugwa wera Yerusalemu usomye mu gitabo c'Abami ca mbere igice ca 4 umurongo wa 21 niho bavuga yuko umugwa Yerusalemu ari umugwa Uhoraho yari yaratoranije kw'izina ryiwe rizohaba. Rero nariko ndiyumvira igituma Yesu yasize ababwiye ngo mugende i Yerusalemu ntimuhave, nuko ari Imana yari yaratoranije kw'izina ryiwe rizohaba. Haleluya. Kugira ngo azohabasange abazaniye ico yasezeranye. Rero akoranye n'abarabihanikiriza ngo muze mugume i Yerusalemu gushika muronse isezerano, gushika aho ico data yasezeranye kibagerako. Umurongo w'8 uravuga ngo maze muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Muzoba ivyabo navyo kunshingira intahe muhereye i Yerusalemu nyene, i Yudaya ni Samariya gushitsa ku mpera y'isi. Haleluya. 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 Ntivyari gushoboka ko abigishwa bashobora kumushingira intahe batararonka ubushobozi. Ubushobozi rero yari yo mpwemu yera bari barasezeraniwe. Mu yandi majambo mpwemu yera bingana ubushobozi. Mpwemu yera n'ubushobozi. Ufise mpwemu yera abafise ubushobozi. Uwakiriye mpwemu yera aba yakiriye ubushobozi. Arababwira ngo muzohabwa ubushobozi. Mpwemu yera igihe azobazako. Muzoca rero mushira amanga, mushobore kunshingira intahe, mushobore kumvuga. Haleluya. Yesu akiri kumwe nabo bari batuje. Yesu yaravuga, Yesu yarakora, Yesu yarakiza abagwaye, Yesu yarabohora ababoshwe n'abadayimoni. Bobo ico bakora baramuherekeza, barakurikira. Hanyuma Yesu yarakoze kuduga mu ijuru. Naravyibutse ku munsi wa Ascension ndanezerwa, abo twari kumwe turanezerwa. Turavuga tuti tunezerwe duhimbagwe ko Yesu yaduze mu ijuru. Kuko iyo ataduga mu ijuru jewe simba mvuga. Aha ndababwije ukuri. Nta jambo nari kuronka, sinari nuwari kurimpa, ntajyo nari kwemera kwakira. Kubera iki? Nta bushobozi nari bwaronke. Sinari bwahabwe gushira amanga. Kuko kera nari umuntu afise isoni pe, nari umuntu afise ubwoba pe. Ubu yo nibutse mpwemu yera ko ubu ndazi neza mpagaza imbere yanyu ku bwa mpwemu yera. Mpagaze ngaha nshobora kuvuga ku bwa mpwemu yera. Rero Yesu yarakoze kuduga kugira ngo turonke mpwemu yera umufasha wacu mwiza. Haleluya. Yesu yarakoze kuduga kugira ngo duhabwe ubushobozi. Yesu yarakoze kuduga kugira ngo duhabwe kurinduka. Yesu yarakoze kuduga kugira ngo duhabwe gushira amanga. Haleluya. Abigishwa rero iki kiranyereka yuko Yesu ari umwizigirwa. N'Imana data wa twese ari umwizigirwa. Kuko ivyo Yesu yavuze byarabashitseko.
ibyo Yesu yavuze umunsi uri izina hajya mu gice cya kabiri ngo bakoraniye mu nzu yo hejuru ngo bumva igihinda kivuye mu ijuru bose buzuzwa mpwemu yera. Icyo Imana yasezeranye kirabagerako. Imana yacu n'umwizigirwa. Haleluya. Nimba yaragusezeraniye nukuri ni witege azobishitsa. Igihe gikwiye kigeze. Nabo bari mu cyumba batazi ngo mbega ni ryari, mbega ni nyuma y'umunsi umwe, ni nyuma y'iminsi ibiri. Bo bigumiye mu cyumba basenga, basangira ibyo bafise, bamanyagura imitsima, ariko ntibari bazi ngo mbega iryo sezerano ni kuwa kangahe. Erega ntavyo yari yababwiye. Yesu yaribikiye akabanga. Haleluya. Nkuko yibikiye umunsi wo kugaruka kwiwe ngo nta wuzi, ngo naho bo baba marayika, ngo ariko ni data wa twese wenyene abizi. Haleluya. Rero ntibari bazi umunsi, ariko baguma mu cyumba basenga bahuje umutima n'inama. Hanyuma umunsi ukwiye ugeze, umunsi Imana yategekanije ugeze, buzura ubushobozi, bumva igihinda, bumva ibyo batari bamenyereye kumva. Ubushobozi burabamanukira ngo bugaragara nk'ibirimi by'umuriro bibazako. Hanyuma bumva impinduka muri bo, bumva ibintu birahindutse, bwa bushobozi bubazako, biranka ko bigumya, batangura kumera nk'ababorewe. Muraza ababorewe nyene, ababorewe nyene ntibakontorora ibyo bariko baravuga, ibyo bakora. Ngo noneho batangura kuvuga indimi zitamenyekana. Umwe wese avuga ururimi atahora avuga. Umwe wese atangura kuvuga ururimi rutigeze guca mu kanwa kiwe, atago yari yarigeze avuga. Ariko ngo bari bakoraniye aho barumva ibyo bariko baravuga, ngo uko hari abantu benshi bo mu mahanga yose bavuga indimi zitandukanye. Bumva ibyo bariko ngo umwe wese akumva bariko baravuga ururimi rw'iwabo. Aharaho natahuye yuko Imana ubwo nyene yacitanga n'ingabire yo kwenterpreta indimi, n'ingabire yo gusobanura indimi, kuko umwe wese baravuga, umwe wese akumva umengo bavuze ururimi rw'iwabo kandi agatahura ibyo bariko baravuga ibyo ari byo. Yesu ashimwe cyane. Baronse ubushobozi, haraba impinduka muri bo. Nawe ni waronka ubushobozi, hazoba impinduka muri wewe. Yesu ashimwe cyane. Twifuza amavuta ya mpwemu yera mu buzima bwacu bwa misi yose, mu buzima bwacu bwo gukorera Imana. Twifuze, twamana iyo nyota yo kwifuza amavuta ya mpwemu yera. Ndababwira igituma cya mbere ni iki gikurikira. Ni iri jambo nyene twasomye, ngira ijambo ndagutumwe ko nahanje ngo sigubwe inkomezi kandi si kubw'ubushobozi, ariko ni kubwa mpwemu wanje, ni kuhoraho nyene ingabagize, kugira ngo mu gikorwa Imana yaguhaye, mu muhamagara Imana yaguhamagaye, uzoshobore gutera imbere canke kugira icyo ushitseko. Si kubw'inkomezi zawe, ibu vyumve nibyo nagutumweko. Ndakwibutsa, si kubw'inkomezi zawe naho wowe uri kigatanya nka Goliyati. Si kubw'inkomezi zawe naho woba waragize amagendera ukaminuza. Si kubw'inkomezi zawe naho woba warize cyane. Si kubw'ayo mashure. Naho woba witwa nde ufise titre yagute. Si kubw'iyo titre, oya. Sino kubw'ubushobozi canke ububasha duhabwa n'abaganza, oyaye. Kugira uzoshobore, si kubw'inkomezi zawe, si kubw'ubushobozi bwawe, ariko ngo ni kubw'iki? Kubwa mpwemu w'Uhoraho. Haleluya. Tuzotera imbere kubwa mpwemu w'Uhoraho. Tuzovuga ubutumwa bwiza, abantu bakire kubwa mpwemu w'Uhoraho. Suko dushiramwe ibiguvu byinshi, oyaye. Ishengero rizokura kubwa mpwemu w'Uhoraho. Tuzotera imbere mu buryo bw'imwemu kubwa mpwemu w'Uhoraho. Tuzosenda abadayimoni kubwa mpwemu w'Uhoraho. Tuzosengera abagwayi bakire kubwa mpwemu w'Uhoraho. Si kubw'inkomezi zacu. Icambere rero, nta numwe ashobora gukora neza canke gushitsa igikorwa cibango ryiwe kubw'inkomezi ziwe canke kubw'ubushobozi bwiwe. Nico gituma ukwiye kwifuza amavuta ya mpwemu yera. Ico ni gituma cambere ukwiye kwifuza amavuta ya mpwemu. Nuzoshobora nacu uzoshikako ata amavuta ya mpwemu yera. Ushobora kuba ufise ingabire Imana yaguhaye, kandi ijambo ry'Imana yatubwira ngo Imana ntiyicuza ingabire yatanze. Haba namba. Imana ntiyicuza naho woba Imana yaraguhaye ingabire uyu munsi ukaba warasubiye inyuma muri mu vyaha, mbere iyo ngabire ukabandanya kuyikoresha uri kuriba, uri kurabesha, uri kurasambana. Ntiyicuza ingabire.
ntiyicuza ingabire uraja ngaho ukavuga yego kweri ikakureka ukavuga kubera ingabire iri muri wewe iri mugaba amavuta n'ikindi kugira bibemwe amavuta n'ikindi. Twifuze rero amavuta ya mpwemu yera mu gikorwa cy'ibango ryacu, mu mihamagaro yacu, mu maministere yacu atandukanye Imana yaduhaye. Twifuza amavuta ya mpwemu yera, niho ibintu bizogenda neza, niho tuzotera imbere mu buryo bw'impwemu, niho igikorwa kizogira ubushobozi, niho mu gikorwa cyawe hazobamwe ubushobozi, hanyuma ubwo bushobozi bugashika kuba kumva kwa buri kurakorera ubwo twahamagawe gukorera abandi, hanyuma bikagira ububasha. Haleluya. Impamvu igira kabiri, rondera amavuta ya mpwemu yera, kuko na Yesu yarindiriye kuzura ubwo bushobozi, yarindiriye kuronka ayo mavuta imbere yuko atangura igikorwa cy'ibango ryiwe, igikorwa yari yatumwe gukora. Haleluya, haleluya. Na Yesu yarindiriye kuzura ubushobozi. Dusomye aha muri Luka igice cya 3 kuri uyu murongo wa 21 harabitomora neza kugira ngo ubitahure ukuntu na Yesu yarindiriye. Ku murongo wa 21, kuko abantu bose babatijwe na Yesu ahejeje kubatizwa ariko arasenga, ijuru rirakinguka, mpwemu yera aramanuka amugwako afise ishusho y'umubiri usa n'inuma. Ijwi riva mu ijuru riti, ni wewe mwana wanje nkunda ukampimbara. Aho Yesu yatangura kwigisha yari amaze imyaka nka 30 avutse. Yesu ashimwe cyane. Yari amaze imyaka, aho Yesu yatangura kwigisha yari amaze imyaka nka 30 avutse. Nukuvuga ngo yatanguye kwigisha igihe ubwo bushobozi bwa mpwemu yera bumumanukiye, igihe iyo ubwo bushobozi buje mu ishusho y'inuma bumumanukiye. Ijwi rikaza ngo ni wewe mwana wanje nkunda ukampimbara. Mu yandi majambo, genda rero, genda wigishe, tangura igikorwa, kuko ni wewe mwana wanje nkunda ukampimbara. Injira mu murimo. Ico gihe ngo yari afise imyaka 30 avutse. Usomye ha mu gice cya 4 umurongo wa mbere, Yesu yuzuzwa mpwemu yera, ava kuri Yorodani agendeshwa mu bugaragwa na mpwemu, amara y'imisi 40. Murumva yuzuzwa mpwemu yera. Amaze kuzuzwa mpwemu yera aja mu bugaragwa gusenga. Hanyuma usomye ku murongo wa 14, maze Yesu asubira i Galilaya ari n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Inkuru yiwe kwira mu gihugu cyose kihakikije. Haleluya, haleluya. Inkuru yiwe kwira mu gihugu cyose kihakikije, biramenyekana. Yesu avuye mu bugaragwa gusenga, amaze imisi 40 atarya atanywa, asubira i Galilaya, ngo ari n'ubushobozi bwinshi. Mwurumva imbere yuko atangura kwigisha yabanje kurondera amavuta, yabanje kurondera ubushobozi, yabanje kurondera inkomezi, abanje kujya mu bugaragwa gusenga, ngo aruzuzwa mpwemu yera. Impwemu yera yaramuje ko aruzuzwa, hanyuma aja mu bugaragwa gusenga kugira ibaze. Yesu yashishikaye gutera intambwe kugira arondera amavuta. Wewe nanje turiki kugira ntiturondera amavuta? Wumva twoshobora? Erega yantu bimaze kumuza ko niyaciye yihuta kwigisha, yaciye aja mu bugaragwa gusenga kugira ngo ubushobozi bugwire, ubushobozi bube bwinshi, amavuta ya mpwemu yera be menshi, ngo acava mu bugaragwa ari n'ubushobozi bwinshi. Kandi rero uri n'ubushobozi biramenyekana, ngo abantu bose barabimenya, ngo inkuru ziwe ziramenyekana, uri amenyekana, uri n'ubushobozi biramenyekana. Eka naho twobira icuya turiko turavuga tugira gute, uri n'ubushobozi biramenyekana. None ntiyavuze ngo abarimwo mpwemu baragusoma ariko we ntubasoma. Uri n'ubushobozi biramenyekana. Yesu ashimwe cyane. Mbere biramenyekanira mu bikorwa, kuko yaciye atangura kwigisha. Usomye amakuru yashishikaye, yaciye asenda abadayimoni, atangura gukiza abagwaye muri iki gice nyene cya 4 mu nkuru zibandanya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya.
igituma ukwiye kurondera ubushobozi nuko na Yesu imbere yuko yinjira muri ministere bwite nyezina yabanje kuzuzwa mpwemu yera, yabanje kugira ubushobozi. Nico gituma jewe nawe dukwiye kuburondera hasi hejuru, ico bidusaba cyose tukagikora kugira ngo turonke ubushobozi, turonke amavuta, hanyuma bidushoboze mu muhamagara Imana yaduhamagaye. Haleluya. Impamvu igira gatatu, dutegerezwa kurondera amavuta aribwo bushobozi bwa mpwemu yera, kuko ni ntumwa nkuko nari mpejeje kubibabwira zari zabwiwe ngo ntimuhirahire ngo muve ngaho mutaronse ubushobozi. Yari yarababwiye akiri karaganira nabo yuko abahaye igikorwa ngo muze mugende mu mahanga yose mubwira abaremwe ubutumwa bwiza, ariko asasiga babwiye ntimuhirahire ngo muve ngaho mutararonka ubushobozi, nimuhirahire ngo muhave vyobagora mwoneshwa navyo mwoshobora, navyo mwoshobora. Natwe dutegerezwa kubanza kurondera ubushobozi kugira ngo dutere intambuko dukore igikorwa Imana yaduhamagariye. N'intumwa bari baragendanye, n'intumwa zabanje kurindira ubushobozi, ntibahuse bagenda kwigisha. Nico gituma jewe nawe dukwiye kurondera ubushobozi, tukarondera amavuta ya mpwemu yera imbere yo kwinjira mu gikorwa. Nituve gusyora umutwe, burya ntivyoroshe. Hariho abahasize amabwena, abadayimoni batabaguye ngo mwizina rya Yesu wawe ndi Pawulo avuga bavemwo. Bakibaza ngo Pawulo yapfa kubivuga ngo mwizina rya Yesu, bumva avuga ngo mwizina rya Yesu bakibaza ngo apfa kubivuga. Nibamenye yuko yabivuga mu bushobozi bwa mpwemu yera. Abadayimoni babaja ko barabatabagura ngo babasiga menya. Pawulo ntiyapfa kuvuga, kirazira gupfa kwigana ngo bijya nakakora ngo nanje no bikora. Bijya guhagarara hajya jeho nanje nibame. Eka nubizi iyo yavuye, nubizi imbere yo kuza uko vyagenze, ntuzi uwo bakebukanye imbere yo kuza guhagarara. Haleluya. Biradusaba kurondera ubushobozi imbere yo kwinjira mu gikorwa, imbere yo gukorera Imana. N'intumwa yari yabihanikirije, nupfe kwinjira mu gikorwa. Bene data mwabatijwe, nimupfe gushora umutwe, banza murondera amavuta, banza murondera ubushobozi. Burya si ugupfa gushora umutwe na nakarabishoboye bijya nakagira nanje no bigira. Oya, nimubanze murondera ubushobozi, banza mugume hamwe mutuze. Sindabizi wewe ko Imana ikubwira ngo genda mu cyumba cya hehe, kwikubwira ngo genda ku musozi wa hehe. Abigishwa yababwiye ngo mubanze mugume mu cyumba cyo hejuru mutuze, kandi mu cyumba cyo hejuru ntibagumyeyo bariko batamba umuziki. Oya, bagumyeyo basenga. Mu yandi majambo, mu kurondera amavuta, mu kurondera ubushobozi, turasenga, turirimba, tugasenga, tukasangira na bene data, tukagaruka tugasenga. Niho amavuta aza, niho ubushobozi buza. Hanyuma rero ugashobora kwinjira mu gikorwa cyawe bikagenda neza. Nukuri ata mpwemu yera ntitwoshobora, si kubw'inkomezi zacu ntitwobishobora. Impamvu igira kane, dutegereza kurondera amavuta ya mpwemu yera, kuko n'abavugishwa bakomeye nka Elisa basavye amavuta mu gihe baronka akaryo ko kugira ico basavye, bemererwa kugira ico basavye. Umuvugishwa akomeye nka Elisa nimuhave mwibaza hamwe asavye Eliya ngo amusigire imigabane ibiri, nimuhave mwibaza ngo Elisa ntiyari bwaronke mpwemu yera. Yari yamaze guhabwa mpwemu yera, kuko ndibuka Eliya igihe yaje kubonana n'Imana ku musozi Horebu, Imana yaramubwiye ngo amaze guhura n'Imana muri ryatuze, murazi ko haje umuyaga mwinshi hakaza ibihuhuta, ariko hose ngo Imana ntiyarimwo. Muri ryatuze Imana yaramugendeye, imaze kumugende kandi yamugendeye mu gihe Eliya yari yihebuye, ariko aravuga ngo burya ni jewe jenyene nsigaye mubavugishwa nawe, ni jewe jenyene nsigaye. Ariko Imana irazira mwiyereka, hanyuma iramubwira ngo genda rero urobanuza amavuta Hazayeli kugira ngo abe umwami w'Isiriya, ucurobanuza amavuta Yehu kugira ngo abe umwami wa Isirayeli, hanyuma ucurobanuza amavuta na Elisa umurobanuza amavuta kugira ngo azobe uvugishwa nanje mu gishingo cyawe, kuko Imana yarizi igihe ciwe ko kiri hafi.
hanyuma kugira ngo rero amurobanuze aba bandi yaragiye arabasuka ko amavuta. Usomye neza mu gitabo cy'abami kigira kabiri mu gice cya kabiri, usomye neza Elisa yarobanujwe gutererwa kumutamana, kuko Eliya yaragiye ngo asanga Elisa ariko arakoresha inka zirima, hanyuma ngo aramubona amuca impande amuterera umutamana. Amutereye kumutamana aca atazanka zirima, aca arirukanka aramukurikira. Wewe Elisa mu kurobanurwa ntiyasutswe ko amavuta, yarobanuwe n'umutamana. Ibaza, yarobanuwe n'umutamana, bica bigenda neza, ubushobozi buca buramufata bumutuma akurikira Eliya. Yesu ashimwe cyane. Guhera ubwo aca aramukurikira ngo aramukorera. Bwabaye ubushobozi yaronse bwa mwemu yamutumye akurikira Eliya. Hanyuma ariko nubwo ubwo bushobozi yari yaraburonse, arakurikira Eliya, yumviriza uko avuga, yumviriza abona ibyo akora. Ariko mu gihe Eliya yaragiye kugenda gutandukanywa nawe, nicabujije, kuko Eliya yaramubwiye ngo nsaba icyo ugomba ntaratandukanywa nawe. Nicabujije yuko Elisa yipfuza ubundi bushobozi, yipfuza yandi mavuta. Aramubwira kuko aramubwira ngo imbere yuko utandukanywa nanje ndakwinginze umpe imigabane ibiri y'impwemu yawe. Haleluya. Mbega murazi ko Elisa yari gushobora kumusaba itunga yarafise? Mwibaza ngo Eliya yarakenye? Erega abakozi b'Imana bari batunze. Erega Eliya hari ivyo yarafise. Mbega Eliya je nibaza ko yarafise n'umugore. Erega yari gushobora kumubwira ati nsigira wa mugore wawe, basi nze ndahasigara, nsigira yanzu wabamwo, nsigira kumbure vya bindi wari utunze. Ashobora kuba hari byinshi yashobora kumusaba. Ariko Elisa aravuga ngo ndakwinginze, ndagusavye imbere yuko utandukanywa nanje umpe imigabane ibiri y'impwemu yawe. Murumva ico yifuje? Amavuta imigaba apana umugabane umwe, niyanamusavye umugabane umwe kuko umwe yaramaze kuronka. Amusaba imigabane ibiri y'impwemu yiwe. Haleluya. Nsubiye inyuma gatoya, uyu mutamana, nsubire kuri uyu mutamana wa Eliya. Naciye nibuka ukuntu Yesu yavuze ngo mwemu uhoraho ari kuri jewe. Candibuka no mu gice cya 14 muri Yohana hariho ahavuga ngo azobaha mwemu, azoza abane namwe, ngo yongerabe muri mwebwe. Yesu ashimwe cyane. Azobana namwe yongerabe. Urumva mwemu arashobora kuba kuri twebwe canke akaba muri twebwe canke akabana natwe. Rero iyo mwemu ari kuri twebwe, n'impuzu zacu ziba ku bushobozi, n'impuzu zacu ziba kwa amavuta. Nico gituma cyagihe wa mugora gwa y'ubutinyanka yavuze ngo no mukora no kubuyonga bwiwe gusa. Yarazi ngo mwemu w'ubushobozi ari kuriwe, kandi amaze gukora kubuyonga bw'impuzu ziwe, ujya mugore murazi ko yaciyakira. Bisigura ngo mwemu uhora hari kuri jewe, n'impuzu ziba ku bushobozi. Haleluya. Impuzu za Eliya zari ku bushobozi, amutereye kumutamana, ubwo bushobozi bwaciye bumuzako. Yesu ashimwe cyane. Mwemu uhora hari kuri jewe. Haleluya. Haleluya. N'umutamana uba mu bushobozi. Uba mu bushobozi. Ntimuzi Pawulo yaguma agenda ngo agafata imishwaro yiwe akayiterera ku mugwayi aharyamye, akaza abona umugwayi arakiza. Erega bari abantu nkatwe. Urumva ubushobozi bwari no mu mpuzu ziwe. Nico gituma n'uwo mutamana wa Eliya warimwe ubushobozi yawumutereye ko. Elisa ubwenge buca buragenda, acata inka zariko zirarima, agenda arirukanka akurikira Eliya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Dutegerezwa kurondera amavuta uko biri kose, kuko n'abavugishwa n'Imana batwitangiye imbere bari ko amavuta, ariko baronsa akaryo ko gusaba, basabye imigabane, basabye abundi bushobozi. Haleluya.
basavye ubundi bushobozi. Nawe nanje ushobora kuba warabatijwe no muri mpwemu yera, ushobora kuvuga indimi zitamenyekana, ariko nikirabuza yuko utegerezwa gusaba amavuta iminsi yose. Kandi tuyasaba mu gusenga, tuyasaba mu kwegera Imana, tuyasaba mu kumara umwanya turi imbere y'Imana, hanyuma tugatuza imbere yiwe. Tugize rero duhaye akaryo ugaca umusaba umunsi umuzoza wumva ijwi rikujeko ngo ugomba ndagukorera iki none, kuva aho wavugiye, kuva aho washimiye Imana, kuva aho wabereye imbere yanje, ugomba ndagukorera iki. Nuze wihutire gusaba inzu, nuze wihutire gusaba imodoka. Oya ivyo amavuta arabizana. Nca ndahashika mu kanya. Ivyo amavuta arabizana. Saba amavuta, saba izindi nkomezi, saba ubushobozi buruta bwa bundi warufise. Saba amavuta mashasha, saba inkomezi nshasha, abana zimwe wahora ukoreramwo, abana ya mavuta wahoramwo. Oyaye mashasha. Haleluya. Icya gatanu, dutegerezwa kurondera amavuta ya mpwemu yera kugira ngo duhinduke basha. Haleluya. Ahamfise akarorero k'umugabo yitwa Sawuli. Dusomye mu gitabo cya mbere cya Samweli, tujeyo kugira ngo turabe uko vyaciye bimugendekera. Igitabo cya mbere cya Samweli muri iki gice cya 10. Muri iki gice cya 10 turasoma uyu murongo wa mbere. Maze Samweli yabiraga kuza k'amavuta ya Elayo, ayamusuka ku mutwe. Aramugumbira, aravuga ati, mbega Uhoraho si wakwimitse ngube ari wewe ugaba ishamvu yiwe. Umurongo wa 6. Maze mpwemu w'Uhoraho acamuzako akabushungwe, nawe akuvugishe hamwe nabo, uca uhinduka ukundi ube umuntu musha. Haleluya. Mwemu w'Uhoraho atujeko duca duhinduka abantu basha. Sabasha amavuta ya mpwemu yera uhinduka umuntu mushasha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umurongo w'icenda uravuga neza. Akirora irya avuye aho Samweli ari, Imana imuha umutima musha. Maze kuri uwo munsi nyene bya bimenyamenya byose birashika. Nuko bashitse kuri wa musozi, abavugishwa n'Imana bagakama bahura nawe. Maze mpwemu w'Uhoraho amuzako akabushungwe, avugishwa hamwe nabo. Maze abari basanzwe bamuzi bose babonye ariko aravugishwa hamwe n'abandi, barabazanya bati, mbega mwene Kishi yabaye iki? None Sawuli nawe yari mu bavugishwa n'Imana. Haleluya. Erega abantu bazogutangarira. Duhinduka ukundi. Iyo mwemu w'Uhoraho atujeko duhinduka ukundi. Iyo mwemu w'Uhoraho atujeko duhinduka ukundi. Duhabwa umutima musha. Haleluya. Numera nka wa wundi umwe bahora bazi. Erega na Yesu baravuze bati, none uyu si wa umuhungu wa Yosefu, bashiki biwe si Mariya na Marita? Si wa wundi se ari umubaji? Kubera iki? Ibintu byari byahindutse. Kuko mwemu w'Uhoraho yari kuri we, ibintu birahinduka. Baza kumwita umuhungu w'umubaji, nawe ari mu bundi bushobozi, nawe ari mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Umunsi umwe niho hariho uwanyumvirije umwe twakuranye, yari uwo tuvukana. Bwari ubwa mbere anyumvise kuva nkijijwe ndiko ndavuga. Hanyuma kandi nkabona akaguma andaba yaranyigishije. Anyigishije rero yaranzi ko ndi umuntu wa mbere afise isoni, afise ubwoba, kuburyo yampa ibihano byinshi ngo nkiri isoni byari byaranse. Hanyuma duhejeje hano dutashe, ashitse ikintu cya mbere acarana telefone ati, ntagusabye umbwire byagenze gute kugira ngo ubuko, byagenze gute kugira ngo ushobore kuvuga, byagenze ibijya bintu uvuga ubu uri kurabikurahe? Nje ndamubwira nerega narahindutse ukundi. Sindi wa wundi wigisha cagihe, sindi wa munyeshure wawe, ubundi umunyeshure wa Kristo. Nararonse ubundi bushobozi bwamaye kurinduka, bwamaye gushira amanga, kuko akinyigisha sinashobora kuvuga, ariko maze kuhabwa ubwo bushobozi ndashobora kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Biradukwiye kurondera amavuta kugira ngo tube bashasha, duhabwe umutima musha, bihabe impinduka mu bugingo bwacu. Iyo amavuta yamanutse ibintu birahinduka.
iyo amavuta yamanutse n'abari bakumenyereye barakuyobegwa. Iyo amavuta yamanutse na nyoko yakuvyaye na papa baribaza bati urya ni wa wundi. Mbere n'umugore wawe akavuga ati wa mugabo wanje bigenze gute. Mbere n'umugabo wawe akavuga ati bigenze gute. Hariho umunsi yambaza nanje uko vyagenze, ndamubwira nti ni kwa kundi nyene, ni vyagenze kwa kundi. Haleluya, haleluya, haleluya. Biradukwiye kurondera amavuta mashasha, duhinduke bashasha di. Nitugume muri bimwe vya kamenyere, nitugume turirimba kwa kundi, nitugume tuvuga ubutumwa kwa kundi, biradukwiye kurondera amavuta mashasha. Yesu ashimwe cyane. Icya gatandatu gikwiye gutuma urondera amavuta mashasha. Haleluya. Dawidi umwanditsi wa zaburi nyinshi yari yuzuye ubushobozi, yaririmbye avuga ko imigisha yose yayironse kuko yari kwa mavuta ya mpwemu w'Uhoraho. Usomye muri zaburi ya 89 aravuga neza yuko imigisha yose usomye, kandi imigisha myinshi cyane yayironkejwe nuko yari kwa mavuta y'Uhoraho, nuko yari yararobanujwe amavuta n'Uhoraho. Haleluya. Reka duhere kuri uyu murongo wa 19, zaburi ya 89. Cya gihe wabaririye abakunzi bawe nko mu nzozi uti natabaye umunyenkomezi, nashize hejuru uwatoranijwe mu bantu. Yari Dawidi ariko araririmba muri iyi zaburi. Nabonye Dawidi umusavyi wanje, namurobanuje amavuta yanje yera. Ikiganza canje kizokwama kibana nawe, ukuboko kwanje kuzomuha inkomezi. Umwasi wiwe ntazomuza ko giturumbuka. Wose umugishaga yema. Umwasi wiwe ntazomuza ko giturumbuka, kandi umunyakibi ntazomuhahaza. Haba nambuwo n'umugisha udasanzwe. Nanje nzojanjagura abagwanizi biwe imbere yiwe, ntsinde hasi abamwanka. Ariko imbabazi zanje no kuba umwizigirwa kwanje bizobana nawe, kandi izina ryanje rizoshirisha hejuru ihembe ryiwe. Nzoshira ikiyaga mu ntoke ziwe, n'inzuzi mu kuboko kwiwe kw'iburyo. Azontakambira ati ni wewe data, Imana yanje, igitandara c'agakiza kanje, kandi nzomugira imfura yanje. Asumba abami bo mw'isi, nzomubikira imbabazi zanje ibihe bidashira. Isezerano ryanje rizohama kuriwe, kandi uruvyaro rwiwe nzoruha kuramba gushitsa ibihe bidashira. Bona ingoma yiwe nk'imisi y'ijuru. Haleluya. Uyu sumugishaga yemwe. Ibi byose yabihawe nuko yari kwa mavuta y'Imana. Ibi byose yabihawe nuko yari yararobanujwe amavuta. Haleluya. Ahabwa gushigwa icyambere dusomye yaronse ubufasha. Uwo n'umugisha. Yaronse ubufasha buva ku Mana budasanzwe. Bujya gufashwa n'Imana mu gikorwa cyawe, mu ntambara zawe, n'ibintu bidasanzwe. Kandi n'umugisha. Ikigira kabiri, yaronse gushikama. Araronka gushikama, ashikamishwa n'Uhoraho, kuko Imana nyene, Uhoraho nyene yari yaramurobanuje amavuta. Ikindi naco, yamurinze abansi. Imana yagiye imurinda abansi, yarinzwa abansi. Kubera iki? Kubera ariko amavuta, uri ku mavuta y'Imana, nukuri utazorindwa abansi. Uzobacamwo urengane. Nukuri uri ku mavuta y'Imana, abansi barakurondera bakakubura kandi uri ngaho. Kandi bakubona bakagira imigambi igapfa, bakongera bakagira iyindi migambi igapfa. Kubera iki? Amavuta y'Imana. Icompa aho kugwana n'abansi tukarondera amavuta y'Imana. Icompa aho kwitwararika ibyo bariko baratuvuga, aho kwitwararika ibyo bariko baradutuka, aho kwitwararika ngo baranteze imitego banyice, itucoce tujya ku musozi turondera amavuta y'Imana. Muri ico gihe tuzozigamwa, Imana izoturinda abansi, Imana izotuzitirira kubw'amavuta y'Imana turiko. Haleluya, haleluya, haleluya. Icompa bagendana ubwoba ngo baranyica, bakarondera amavuta y'Imana. Haleluya, haleluya. Kubw'amavuta y'Imana uronka ububasha, ugira ububasha.
urazi ko ushobora kugenda utagira ububasha ukaba umutegetsi atagira ububasha nukuvuga urafata ingingo ntizifata ariko uriko amavuta y'Imana ugira uvuga rimwe bakumva kabiri utegeka rimwe bakabikora kabiri ugira ububasha uriko uwo n'umugisha udasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uri kumugisha w'Imana n'uruvyaro rwawe rurashikirwa. Ibaze n'uruvyaro rwawe rurashikirwa uwo mugisha kugira dutegurire kazoza keza abana nimuze turondera amavuta. Turondera amavuta kuko Imana ikidusezeranira ikadusezeranira kuramba mbere n'abana bacu bakazoramba ikadusezeranira nibikorwa dukora ko tuzobigumamwo. Dawidi yari umwami ikiramubwira ngo mbere n'ingoma yawe izohoraho izohora no kuvuga ngo naho yapfuye umwana yivyariye yasubiye ku ngoma. Yesu ashimwe cyane kubera iki Dawidi yari kwa amavuta atuma Imana imwishimira atuma Imana imukunda. Haleluya. Haleluya. Iyo turi kwa amavuta dushigwa hejuru. Haleluya. Reka kurondera ko abantu bakuduza duzwa n'amavuta. Haleluya. Amavuta aradushira hejuru, amavuta araduha icubahiro, amavuta aratuma abantu batwemera. Haleluya. Ntureke kwironderera twebwe mu nkome si kubw'inkomezi zacu si kubw'ubushobozi bwacu ariko ni kubw'amavuta ni kubw'amwemu w'Uhoraho. Haleluya. Haleluya. Tutegerezwa rero kurondera amavuta ya mwemu yera kuko imigisha yose hasi mvuze imodoka uraza amavuta uraza ko atanga imodoka uraza amavuta ko atanga impuzu uraza amavuta ko atuma ugira igikundiro ere gutari ko amavuta nawe usubira kugukunda. Amavuta vuga ngo amavuta ya mwemu yera mbeko amavuta ya mwemu yera mbeko. Haleluya. Atuma tugira igikundiro turaronka amavuta zana vyose. Haleluya. Amavuta aratwambika, amavuta aratugaburira. Haleluya. Amavuta aratugaburira, amavuta aratugaburira. Haleluya. Haleluya. Ngeze ku cyanyuma turondera amavuta ya mwemu yera. Amavuta ya mwemu yera arakenewe cyane kuko na Mose arondeye kubaho kw'Imana no kuvuga ko yashaka amavuta. Yaravuze ati simvaha sindengana simbandanya tutajanye simbandanya. Natwe twadukiye kuvuga Mana simva sinkora ikintu na kimwe utampaye amavuta sinzosubira no guhagarara imbere y'abantu utampaye amavuta mashasha ngo numve yuko ndimwo ubundi bushobozi bushasha. Nivyo byari bidukwiye turohoka gusa umuntu akohoka ndabimenyereye kuririmba none sindabimenyereye ryajwi sindarimenyereye kuvuga ubutumwa sindabimenyereye tugapfa kwehera tukagenda tutarondeye amavuta. Uwundi munsi tuzoshika ururimi rugobe tuzoshika ururimi rugobe. Turagushima Mana nziza turagushima Uhoraho turagushima Mana nziza. Mbandaniriza murakoze badisimu. Mana nziza turagushima Uhoraho tuvuye hasi twese turagushima Mana nziza tuvuye hasi ndagomba ngo duce dusenga Imana. Turagushima Uhoraho turagushima Mana nziza turagushima Uhoraho turagushima Mana nziza turagushima Uhoraho turagushima
turagushima uhoraho turagushima mana nziza turagushima uhoraho turagushima mana nziza turagushima uhoraho turagushima turiko turaririmba mana nziza witegure kunagurwa we waduhaye mwemuyera turagushima Mana waduhaye mpwemu yera nk'umufasha wacu turagushima Mana waduhaye ububasha butubashisha guhagarara dushize amanga turagushima uyu murango mwiza kuri uyu munsi mukuru wa Pentekote turagushima we waduhaye ubushobozi turagushima kubw'amavuta ya mpwemu yera dushobozwa gushira amanga dushobozwa kuvuga ubutumwa bwiza dushobozwa kurinduka turagushima Mana waduhaye umurongozi waduhaye umwigisha waduhaye umujyanama waduhaye umwitsa waduhaye utwibutsa ibyo wavuze uragahora ku ngoma turakudugirije ibiganza tugushimira turakudugirije ibiganza tugushimira turakudugirije ibiganza tugushimira turakudugirije ibiganza tugushimira Mana waduhaye mpwemu yera uhoraho Mana nziza turagushima Mana nziza haleluya turagushima uhoraho twishimiye